Hello everybody, mwaramutse namwiriwe bivanya muherereye mwese bakunzi ba BK TV. Ni wa mwanya mwiza kugira ngo mubandanye mudukurikirana hano muri BK TV. Uno munsi ni ibintu bidasanzwe, nari gutangwa ndababwira ati tugire Yesu ashimwe kubera ko ni ibintu by'ubwiza. Uno munsi twatewe iteka kuba turi kumwe na bamwe bari mu rushengero, bari muri eglise. Rero muri abo bamwe bashitse ngaha hari ugomba agire atuyagire bimwe muri ivyo. Ikaze muri BK TV nyakubaho. Yes, murakoze cyane. Mani bahumugisha. Ya kubatakuzi wogerageza ukabidondora. Ya ku mazina nitwa Nduwimana Adeste, beshi banyita Adorateur. Ya mwamaze kumva neza na neza ko bamwita Nduwimana Adeste batazira Adorateur. None ga Adeste nk'abatazi Adeste uwariwe, Adeste ninde? Okay, Adeste n'umukozi w'Imana, Adeste n'umuririmbyi, Adeste n'umu adorateur akunda guhimbaza Imana cyane. Murakoze. Imana ikugirire neza. Ubu ni muri eglise? Ya. Uri muri eglise? Ego. Canke waje ngaha kubwa eglise nyene? Ya, naje ngaha kubwa eglise bivanye n'ikintu turiko turategura. Wogerageza ukatubwira ico kintu muri ko murategura neza neza icari cyo. Okay, nibaza ko ku bantu bariko baradukurikirana cyane bakonzi ba Burundi Kingdom TV n'abandi musanzwe mudukurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye, turiko turategura event matwise There is Power in Thanksgiving, akabari edition ya mbere. Bo nibaza ko bimeze neza cyane. Turumvise yuko muri ko murategura evenement kandi iyo evenement zo bari edition ya mbere. Nk'abatazi eglise yanyu yitwa gute, ikorera hehe? Okay, eglise yacu yitwa Église du Sang de Jésus-Christ au Burundi. Isanzwe ikorera mu Kanyosha, ku soko nkuru ya Kanyosha, kwibarabara rya 6, inimero ni 48, aho bahora bakorera fangasi. Ariko Imana yaraduteye iteka twahimbariza Imana. Aho bahora bihereza akanyobwa mu majambo make. Abari ko baradukurikirana bumvise yuko witwa Adeste Adorateur. Usanzwe uri muri korale? Nsanzwe ndi muri korale. Ego. Nibaza yuko ari nawe uhagarikiye iyo korale. Bo usanzwe ko ndumuririmbyi asanzwe ndafise abandi bankurira muri ubwo gwego. Ego. Rero nk'umurongozi wo muri korale, usanzwe uri muri korale, gira akantu gato kugira ngo abakunzi ba Burundi Kingdom TV mbese n'abakunda guhimbaza Imana n'abandi baririmbyi nkawe bumva ati bujya mu Kanyosha cyangwa ati muri ya eglise hari inkomezi. Okay. Bo mushaka akaririmbo cyane? Tugiye gospel nyene kugira ngo duhimbaze Imana neza. Uwankunze ntamuzi ni Yesu mwana w'Imana, yapfuye ku musaraba kugira ngo ndonke ubugingo. Yesu uri vyizigiro vy'imitima igushima, muco umurikira iyo ngenda hatabona. Ubuntu bwawe budasanzwe bugendera muri jewe, amahoro n'umunezero biganza umutima wanje. Akira amashimwe avuye ku mutima. Murakoze cyane. Imana ni nziza. Ni nziza cyane. Vuga amen. Amen. Sinzi ko wotugira kandi ko je muri je ndumva ko hari ikintu kiyo kirahinduka hajya ni atari sana. Akandi karirimbo cyane tundi tujya. Kandi karirimbo kugira ngo twinjire neza na neza mu kiganiro cyacu. Okay. Mwizere, mwizigire ico yavuze azogikora. Naho bimyaka igihumbi kabisa, naho bimyaka majana, ico yavuze azogikora. Boys ziri mu rutonde rw'indirimbo ndigomba. Nifuza yuko ako kantu kansubiramo gato ati ico yavuze
ico yavuze azogikora naho hoba imyaka igihumbi naho hoba imyaka amajana ico yavuze azogikora. Bakunzi ba Burundi Kingdom TV ndibaza mwamaze kumwumva yababwiye akazina ni Adeste Adorateur asanzwe ari muri Eglise ikorera he hajya mu Kanyosha hajya ku isoko. Izina rya Eglise ntihenze bavuze Eglise du Sang de Jésus ikorera rero mu Kanyosha nyene ikorera mu Kanyosha muri evenement yanyu ikintu nyamukuru mwisunze kugira ngo mukore iyo evenement niki ikintu nyamukuru twisunze bo jewe nakuze ntakijijwe ariko maze gukizwa usanga hari ibintu bimwe twari dusanzwe tubuze mu Kanyosha siri tukubaririmbye nasanze atabumwe dufise ntidukunda gushigikiranira meme n'abantu usanga baturongoye mu ma eglise benshi nibakunda kudushigikira ariko ndiko ndagerageza kugira ngo evenement yacu izobe irimo abanyakanyosha gusa kugira ngo bizobe bimeze neza. Ariko umenga uvuze ati evenement yanyu izo irimo abanyakanyosha gusa umenga hari abantu mukumiye batakwiriwe kuza muri evenement yanyu. Igituma ndabivuze bo urabona muri no hari abaririmbyi haniyo onye za Rumonge hehe bari hari abaririmbyi ariko niga kusanga bariko baratumira UCD yacu yamuha rero igituma twe twagerageje kuorganiza ico kintu turagomba kugaragaza kwanza umutima dusanzwe dufise muri twebwe kubera ko byari bigoye kurungika invitation muri no canke mu Rumonge ata muntu uzi ariko twagombye guhera muri twebwe nyene kugira ngo nabandi baririmbyi bakiri hasi babone ko natwe turiko turakora tugifise umutima w'urukundo. None ubu hariho umuntu avuga ati burya nimba mwarakoze afishe hari umuntu avuga ati kuri afishe narayibonye none kuba yarabonye afishe ntabone ko nk'abandi bo muri Nord cyane n'abandi bo mu kandi karere ico kintu numva ko umengo harabaye ikintu cyo kwikunda ku bwanyu bo sinovuga ko ari kwikunda ni cyakini navuga ndashobora kuguha karorero nama evenement meshi yamayateguwe hariya muri no ariko ntabanyakanyosha baba urumva ugombye kuvuga ati kubera ko twebwe mu Kanyosha nako kubera ko mwebwe mu Kanyosha batagira batababwira bo muri Nord nico gituma nawe mutashoboye kubabwira ariko no nibaza yuko nabonye imiryango yuguruye bo imiryango iruguruye kandi bose turabaye kaze ariko sukuvuga ko tutanse kubatumira harimo abo twatumiye hari uwo bita Edi Worshiper no muri no nabonyene tuzoba turi kumwe. None ko tumenye iyo ma evenement menshi ashobora kuza umuririmbyi kanaka par exemple nka Dudu ashobora kwashika urabona ava muri Nord hariya Apollinaire Apotre ashobora kwashika none nko mu gihe yahashitse akavuga ati burya naje sans programme ariko ikiri ku mutima ndagomba kugishikiriza ikiri ku mutima naco sikinda ashobora kuvuga ati mbo hariho abantu basanzwe bagirane bankurikirana bankunda reka mu mpakanya kugira ngo nimba ari indirimbo imwe canke zibiri uwo mwanya muzoshobora kuba nokuri nta kibazo na kimwe imiryango iruguruye umuririmbyi wese ashaka kugaragaza talent iri muri we imiryango izoba yuguruye usivye ko gusa bacu umugani mu Kirundi ngo abakunzi ntibaherera mu mubindi twaratumiye bamwe no mu Kanyosha si bose twatumiye nibaza ko uwuzoza akavuga ati je ndifuza guhimbaza kabisa imiryango iruguruye nta kibazo. Bakunzi ba Burundi Kingdom TV nabwe baririmbye muri hiyo muri Nord eka mu kandi karere kose mwamaze kumva yuko Eglise du Sang de Jésus irabatumye ko kugira ngo mubashe kwishikira ku uwo munsi bazo bafise evenement itariki yazibabwiye mwamaze kuzumva neza nyene muzitegere neza wewe uri kuradukwirikira muri iyo evenement usabwa kudasiba nibaza yuko ari cyane no kuri turabasabye abantu bose bari ko baradukwirikirana umuntu azi ko akunda Imana akunda guhimbaza nibaza ko burya ndakubwire Imana irakora ibitangaza kandi ahantu ubugeze Imana irashobora kugukorera igitangaza. Amen. Je ndizera ko hari umuntu azotaha yahindutse muri we hari ikintu cyahindutse mu gusozera no gusaba yuko nkuko watanguye utugirira kwikora mu gahogo mu gusozera kugira ngo abakunzi ba Burundi Kingdom TV
nabo bazoshobore gushika muri evenement yanyu wogira kandi kantu gatoya gusa gatoya. Yesu niwe rutare mungirako, niwe mahora nyuzura umutima, iyo ndi kumwe nawe ndaruhuka, nta wundi mbizigako. Imana ikugire neza adorateur. Reka tugushimire muri BK TV, urahawe ikaze kandi. Ego kandi nibutsa abantu badukurikirana cyane gukora subscribe, comment. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Nawe mwakoze kugushika kandi hano muri BK TV, imiryango iruguruye n'undi munsi. Ego murakoze cyane. Reka tubashimire namwe bakunzi ba Burundi Kingdom TV, ntimutangare kuba mubona no munsi nicaye hano n'ubuntu bw'Imana koko murabona Imana yamidutera gateka. Suno munsi gusa n'undi munsi muzombana nicaye hano ndi muri ibi nyene mumbonamo. Murakoze cyane.